Nico gituma rero naciye mpitamo korora inkara kugira ngo muri make zigwire zongere zibe nyinshi. Inkara rero ni ubworozi ngaha mu Burundi butamenyerewe. Jewe ubu bworozi nabugiyemo kubera atanumwe ndazi mu Burundi arabworora. Nico gituma nahisemo kuzorora kugira ngo zigwire, kugira umuntu azaraziheza, kubera no mu bindi bihugu burya barazifungura, ni igifungurwa ciza. Zirira ivu, zinywera amazi, n'intuzeye n'ibifyera. Abashinwa kurya ubona barya utuntu twose nuko tuba turimo imiti. Jewe ndaba ingene abashinwa bazirya, ndaba abandi ingene bazifungura, nico gituma nanje naciye mvuga ati izi ntegerezwa kuzigwiza tuzifungure, kubera si ibintu vyica, nahubwo n'umuntu aba ariko arivura kandi akongera akarya akaboga. Yes, bakunze Open Mic. My name is Patrick. Ndi ku Musenyi, ahantu bita muri ferme mu ntara ya Bubanza. Byadufasha urugendo runini kugira ngo tuhashike, kuko ni ndani mu misozi no mu mirima, aho twaje kuraba umwe mu gwaruka asanzwe afise uburimwe bw'ubworozi, yaba ku mafi cyo kimwe n'ingurube mu korora, ariko arafise ico twaje dushaka no munsi, asanzwe yorora ico bita inkara. Nubwa mbere tuzibonye mu gihugu cacu cy'u Burundi, twe tuzi yuko bazorora hanze mu Bushinwa mu bindi bihugu bakanazifungura. Niyo mpamvu no munsi tuvuga ati ko twaje kumurondera kugira ngo tumenye inkara, ubworozi bwazo, mbega abanyagihugu ni kihe kamaro zibafitiye, mbega barazifungura. Ndakuramukije. Natwe turabaramukije. Bakaba banyita Innocent Mpawenayo, nkabamba ku Musenyi mu ntara ya Bubanza, ahantu bita muri ferme. Nkaba mfise ubworozi bw'amafi, inkara, n'ingurube, n'ibindi n'utundi twororwa nyene dusanzwe tumenyerewe ngaha mu Burundi. Twabonye ubworozi bwose ufise, turabona n'inkara. Kuki wiyumviriye kugira ubwo bworozi mu gihugu cy'u Burundi? Bizotumarira iki abanyagihugu muri rusange? Muri rusange akamaro k'inkara, icambere coco murazi yuko bamwe bavuga ko ari zo mu ruzi, hariho benshi batanazizi, mugabo kuva kera narindi burya inkara cari igitungwa nk'ibindi bitungwa, gusa nuko tutari dufise uburyo bwo kucorora. Ubu rero aho bagiye barazifungura cyangwa bazica zigahona, ubu rero nico gituma nafashe umugambi wo kuzirondora ndazoroye, na cane cane mfatiye ku bindi bihugu bituzengurutse, kubera bo barazorora bakazifungura kandi zikaba zirimo n'umuti. Naho rero hanini cyatumye twongera kwiyumvira ku bintu by'inkara cyane kugira tuzorore tunazirondore. Bagufashe igihe kingana gute? Wazikuye he? Sinzi ko navyita, novuga ko ari nk'imivyaro canke ituta mugabo ari kuvy'ibiti. Byagufashe igihe kingana gute? Waravyiyumviriye? Waruzi ko bizoshoboka? Gushika no munsi ugeze kuri zingaye muri rusange? Muri make natanguye kuvyiyumvira, ndiyumvira ingene inkara mbona ziriko ziragenda zihona. Benshi baragenda mu migezi itemba bariko bararoba ibi vyacu vy'ikirundi, bakazifata nyinshi, mugabo ubu ntazo bagifata. Byumvikane yuko ziriko zirahona. Nico gituma rero naciye mvuga ati reka ndazirondere, ndondere imivyaro, ndazigwirize nk'ivyo twovuga ngo ni ivy'ikizungu. Tuzoroye, urumva ni ivy'ikizungu tuzoba tuzoroye kandi zitahora zorogwa. Rero naho rero natanguye kuzigira iki, kuza ndafata banzanira imwe, banzanira zibiri, ndazigwiza. Ubu ndafise inkara zishika mu 100. Hanyuma izo nkara nkaba mbona zatanguye kuza ziragira iki,
ari ukungene ndiko ndasoma kuri YouTube banyeretse ingene zigomba zivyare, zigomba zigire, zigomba zitamagi, ingene ziba zimeze. Nanje ndabibona mbona umenga zigomba zitangure kuza zirata zigwire. Urumva zizoba zigwiriye n'uzoba zikeneye ko nzoca ndazimuha vyoroshe. Inkara turazibona ko zifise amenyo mengana amaboko ntituzi simbone neza icari cyo kiya kintu. Zifungura iki muri rusange? Inkara nyamba ari ikintu coroshe korora mu gihugu c'u Burundi, nico kintu ca mbere coroshe korora. Inkara zirira ivu, zinywera amazi n'intuzeye n'ibifyera. Uzihaye ibifyera mugabo uziciye ntibikunda, urazishiriramo yonyene ikicira ikifungurira. Aho kabisa irabaho neza, ucishe ntikirya. Umuntu nakujya ugishiramo amaboko iragufata nyene igagufatisha, irafise amenyo abiri hirya no hino, iragufata mugabo nta ngorane. Bijya bavuga ngo zifise ubugongori, bijya sivyo. Ego. Umugambi ofise kuri ubwo bworozi bw'inkara, mbe ni kugira abarundi bashobore kuzifungura, mbe ni kugira ngo nk'abanyamahanga cyane cyane abashinwa tumenyere babifungura bashobore kuvyihereza cyane. Twege abarundi dufise ibintu byinshi biri mu umuti natirere, umuti kavukire. Mugabo twege ntavyo tuzi. Abashinwa hujya ubona bajya utuntu twose nuko tuba turimo imiti. Rero ukurikiranye inkara, burya inkara irifise umuti, irafise ibintu byinshi mu mubiri w'umuntu byotuma intuze y'abasoda biwe b'umubiri bakomera. Rero kubera twege tutabizi tubona umenga ni ibintu bisanzwe. Rero muri make jewe ndaba ingene abashinwa bazirya, ndaba abandi ingene bazifungura, nico gituma nanje naciye mvuga ati izi ntegerezwa kuzigwiza tuzifungure, kubera si ibintu vyica, nahubwo n'umuntu aba ariko arivura kandi akongera akarya akaboga. Imbogamizi wagize mu korora ubwo bworozi bushasha tutamenyereye mu gihugu cyacu cy'u Burundi? Icambere cyo kuronka imivyaro n'ibintu bitoroshe. Abona zituma baragenda bazizanye nkasanga zavunaguritse amaguru zikasha zipfa. Mugabo uko baguma bazana nyinshi hagapfa nyinshi kubera batanazi n'ingene bazifata. Mugabo ubu ukuzonoroye nk'umuntu baba ashaka imivyaro kabisa, karibu imivyaro iriho nta ngorane. Hanyuma ku giciro naho umuntu ashitse kuri tere kabisa, igiciro nta ngorane, ni igiciro kiri hasi kandi umuntu azogenda nezerewe. Tumaze imisi tubona ugwaruka rwinshi kora ibintu by'ubworozi tutamenyereye. Hari n'uwagize isazi muri intara ya Bubanza twarakoranye ikiganiro. Nikaye kamo ushobora gutera igihugu nka leta cyane cyane n'ugwaruka rugenzi rwawe mu kwijukira mu kurima canke korora ibintu by'imva bwenge muri rusange? Reka ubwa mbere bwo gumanze shimire nyakubahwa mukuru wacu w'igihugu cy'u Burundi Varisito mugenzi wo gwaruka. Ujya niwe muri make yasubiye kunyugurura amaso kugira ndeke kuraba hirya no hino ngo niyumvire ngo njewe mu bihugu byo hanze nje hehe. Yaciye anyugura amaso nca ntangura kubona we ikintu yavuze ati basi udashoboye korora tangurira kwipanya zijya mbeba z'ikizungu. Umuntu aziharuye ubu nivyo bintu bizimvye. Rero ivyo byose n'ubworozi buciriritse, ubwinjiyemo neza ari ikintu cyo gushikana ahantu kure utona menya ivyo ari byo. Nk'akarorero nkanje nk'ipanya ndazoroye, ubu ndazoroye zitari nk'icumva kibivuga naciye ntangura korora. Ugwaruka rero ikintu no ruteramwe intege, bazi yuko gutangura projet kanaka, umugambi kanaka ari uko ubufise amamiliyoni. Oya, icambere coco ubufise umutwe wiyumvira ati mbe iki kintu ndagitanguye uko kizongeza he. Utangurire kuri duke niho uzoshikana kuri byinshi. Ugwaruka rero nireka marigara ruje ku kivi. Icambere coco no bateramwe intege ugwaruka.
apana kuza baraba bijya bintu ngo bagiye kumarigara, bagiye kumarigara bo ico bahakura n'igihumbi baba bafise baca bakirira aho kwirigara bikaba biheze, nibaje ahantu biyumvire ejo habo. So ikiganiro ni Open Mic, ndagushimire wonga ibyo n'akajambo kanyuma muri rusange cyane cyane kugwaruka canke abandi borora iyo iterambere cyane mu gihugu cyacu. Murakoze. Open Mic ndabashimiye cyane, ndashimye cyane ingene mutwiyumvira ko mukaza ukuntu kuduteza imbere, muje kuraba ibikorwa ndiko ndakora naho ari bitoya munteje imbere, kubera bituma ntero akamo urundi gwaruka kugira ngo nago rugira iki rukura amaboko mu mpuzu kandi gwimenye aho rugeze. Nkanje ubu ndabona yuko ndiko ndatera imbere kubera iki ndonka abantu bafata mu mugongo bampa ivyiyumviro banashikana kure. Nkaba ndabashimiye cyane.